Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muriko muradukurikira muherereye. Ndi Diane Ninahazwe, uno musi nagendeye Reta ya Maine muri Portland, ahagiye kubera imigirwa yo kwatira abashingantahe batandukanye. Abaza kwatigwa muri bo twatumiye muri kino kiganiro babita abaganantahe, bamaze kwatigwa kera nabo nyene turi kumwe muri kino kiganiro, eka turi kumwe n'abigeze kuramutswa urwego rw'Abashingantahe mu Burundi, bakaba narunaguye. Turabakira rero duhereye ku mushingantahe Padiri Ntabona. Padiri Adrien Ntabona yaratwaye urwego rw'Abashingantahe mu gihugu c'u Burundi, aranarunagura. Padiri Adrien Ntabona, ikaze ku Ijwi ry'Amerika kandi mwakoze kuduha akanya kugira ngo tuyage. Urakagira Imana. Ego. Turi kumwe n'Umushingantahe Juvenal Nzambimana, nawe nyene n'umushingantahe yatiwe. Muraza kutubwira ryari mwatiwe. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika Juvenal, mwakoze kuduha kano kanya muvuye Washington DC kugira ngo tuze kuyagira ngaho mugiye kwatira abashingantahe bandi ngo mubinjize muri uwo mugwi. Ikaze Juvenal. Murakoze cane Diane. Uyundi mushingantahe turi kumwe ni François Nankobogo, nawe nyene aba Washington DC, yaratiwe. Nawe nyene aza kutubwira ryari yatiwe. Ikaze François Nankobogo ku Ijwi ry'Amerika, tubashimire ko mwemeye ko dusangira ikiyago. Urakoze Diane kandi urisanze. Ego, turi kumwe n'abaganantahe. Umuganantahe wa mbere duhaye ikaze ni Karumuna Gloriose. Madame Karumuna Gloriose, ikaze ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo dusangire ikiyago na mwebwe. Ego murakoze cane Diane. Ego, turakira kandi na Jerome Niryumwami, nawe nyene n'umuganantahe. Jerome, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze Diane. Ego, akabazo ka mbere ndagatumbereza ku mushingantahe Padiri Adrien Ntabona. Umushingantahe ni iki? Umushingantahe n'umuntu yishinga ukuri, ubutungane n'umubano mwiza, agaheza akabirahira mu kwatirwa, agaca bibazwa bikenewe akabitukwa, kandi bikaba ari iby'ubuzima bwose kuko nibanga ritabanduka. Akabitukwa? Abikenewe akabitukwa, twama twabitutswe. Ni ukuvuga ko bakubwira amajambo mabi, bakongera mbere no kukorera ikibi bakagikora, mugabo ukavyemera ukavyemanga utabanduka. Umugirwa w'ubushingantahe ndawita umugirwa canke umugenzo wabayeho ryari? Oya, n'umugenzo si umugirwa. Umugirwa ni ukwatira. Ego. Wabayeho ryari? Byatanguranye n'uru rwego nyene rw'Abashingantahe, ntituzi imyaka, kera ntitwaharura gutyo. Mugabo umuntu yitwa Ngoma ya Sacega yari umuhanuzi w'umwami, hanyuma atarigisha intore zareregwa ibwami kubana neza, gutatura abatase, kwitwaririkana. Maze rero uyo agira apfe, agenda babwiye ati muzohora mukubita intahe hasi muhamagara ubwitonzi bwanje n'abasokuru bandi. Kuva ico gihe rero abashingantahe baravuka bagakubita intahe hasi kugira ngo bahamagare ubwitonzi bw'abasokuru, ntibahemukire igihugu. Kandi naho abashingantahe batoca imanza kuko leta yari ifatiye ubutungane kandi twaravyemeye, barashobora gukubita intahe hasi bahanura. Bazoguma babikora kuko nuguca ugira uti ubu simvuga kw'izina ryanje, mvuga kw'izina ry'ubwitonzi bw'abasokuru. Umushingantahe Padiri Adrien Ntabona, harya mwatiwe ryari? Mu 68 mu kwezi k'umunani nyene. Ego. Juvenal, muri umushingantahe mwatiwe ryari nawe? Jewe natiwe mu kwezi kwa gatanu mu 2018. Ego. Kandi nkaba nanagize umuvyeyi Padiri Ntabona, niwe data w'intahe. Baragira umuvyeyi mu byo kwatira, ni bimwe vyo muri Eklezia Katolika twofata nk'umuhagarikizi cane. Nka kimwe kuko bamwita umuhetsi, niwe gusabira intahe kuko ntawe wisabira intahe.
ayisabirwa n'umuhetsi yemewe n'abashingantahe niko bimera si ibintu byo kwihagira. Ego. Juvenal mu kusaba ko Umushingantahe Adrien Ntabona ababera umuhetsi mwafatiye kuki? Ni umushingantahe nivyo ariko arafise naho ahagaze mu kwemera, ashaka kumenya ni gute umuntu ahitamo uzomuheka. Ni kubera igihe nasaba kwatigwa naba mu mahanga. Uba mu mahanga rero si ibintu uvuga ngo ndahagurutse ngerenze kwatigwa, wabanza gusaba umuntu w'umushingantahe abushitse. Hanyuma rero jewe rero nca ku muntu yari umukuru wabo, byari bigoye yuko abonye agize ati Juvenal umuryango urugo rwiwe naramwigishije naramubonye ndamubashikirije mu mwatire. Nabona yuko nari nasavye kera bavuga ngo nasavye umutware nari nasavye umuntu nzi yuko ahagarariye urwego azi kuraba imigenzo ashobora kugira ati yego aba bantu narabigishije kuko bifata umwanya. Twaramaze amezi 6 twiga dukoresheje WhatsApp, tukaronka ibibazo nka kujya ko muri kaminuza tukaronka amadevoir tukishyura tugasubira. Hanyuma aragera ati ndabona ko mu bushitse muraza rero tubashikirize urwego rw'Abashingantahe. Ndataha i Bujumbura n'umufasoni wanje, turabonana na padiri araduha ubukaratasi dutwara mu ntara ya Bujumbura. Nuko niko byagenze. Ducire gato ku masonga canke uduhonje gato kuri ayo madevoir wavuze amadevoir Umushingantahe Ntabona yaba harimo utubazo nyabake kugira twumve. Ni ibibazo byinshi by'ingene umushingantahe akwiye kwigenza. Ingeso zituma abantu bagira baturya n'umushingantahe nizihe? N'ingeso zo mu kibano, n'ingeso zo mu rugo, n'ingeso z'ingene umuntu afasha abantu aho nikora. Imigenzo mwene iyo niyo baba bariko bararaba bagira bati mbega urya muntu aratatura canke arateranya, mbega urya muntu aritaho abantu aho nikora, mbega urya muntu nimvuga kuri. Nivyo cane cane twagendera ko. Ndibuka n'ikibazo yambajije ati mbega umukirisu umushingantahe batandukaniye. Hari aho batandukanye? Hari aho batandukaniye kuko umukirisu urakubita urumenyetso, umushingantahe navuga akoresha intahe. Ego. Nankobogo François, namwe mwatiwe ryari? Jewe natiwe mu mwaka uheze mu kwezi k'umunani 2022. Hanyuma ivy'intahe nk'uko nabivuze muri ivyo bikorwa vy'imuhira Umushingantahe Nzambimana yaje kuvuga, nakuze mbona data aca imanza. Sikuba ko yaca imanza muri sentare, yazica ku mugina. Amatati yose nabona umengo baraza kumwitura. Hanyuma ukavuga uti ibintu jewe nibaza yuko arakavata kandi arakaranga. Hanyuma nkaba nagize amahirwe yo gukorana n'Umushingantahe Nzambimana hazi imyaka 30. Niwe yabahetse? Niwe yampetse. Yampetse. Hanyuma nje mu makanda yiwe. Bene umufasoni wiwe baradukundira. Twe n'umufasoni wanje baraduheka. Padiri Ntabona nkuko yafashije abandi bagana ntahe aradufasha kwitegura. Biramara amezi atari make kuko 6 ni bisa na bike. Umwanya wabaye muremure muri ico kiringo. Hanyuma turafata urugendo turagenda i Burundi, turashikira Abashingantahe b'Igihosha aho Padiri Ntabona aba.
hanyuma baratwitegereza baratubaza ibibazo bararaba yuko ivyo twigishijwe twavyumvise neza hanyuma munsi y'urubanza ugeze turatigwa nuko niko vyagenze. Yego. Umuganantahe Gloriose, ubanza udusigure gato umuganantahe nk'abavutse muri ino myaka naje ndakimenyeye ngaha ndacigiye ngaha umuganantahe ni iki? Babise abaganantahe. Ego. Murakoze Diane. Yego. Umuganantahe ni ukuvuga n'umuntu aba ari mu kiringo cyo gutegurwa agenda agana intahe nyene. Kugana intahe ni kugenda y'intahe uri kurondera intahe ibinyegeje ahantu. Rero mu kuyironka si ugutora, ni intambwe nyinshi, harimo kwiga, harimo kurabwa uba umeze nk'umugeni, ababanyi inshuti n'abagenzi bakakuraba neza yuko bibereye, babona ntubibereye barandikira abajejwe urwego rw'Abashingantahe bati uriya muntu arafise agasembwa, bamuramo ushitse ku ruhande gatoya. Je rero nagira ubuntu bwo kwitwa umuganantahe, naraye mu mutamana, uyu munsi naho ndarahira ku mugaragaro amakungaro rero. Yego. Ni igiki cagutumye kumva wogana iyo ntahe uri umupfasoni? Icantumye kumva nogana iyo ntahe nabakuriyemo, ubwiza bwabo, ubuntu bwabo, ibikorwa byabo narabibonye. Nakuze data ari umushingantahe, padiri nawe yari marume, bose bari banyegereye, bose narabona ubwira bwabo, nanje nkifuza ntese nanje nomera nka papa, nomera nka marume. Yego. Jerome aratubwiye gatonya ngo yaraye mu mutamana, namwe mwawurayemo? Yego cane. Yego. Twaraye mu mutamana kandi nukuri byaraduhimbaye cane. Yego. Kubera murumva twari dusanzwe batujeje ibintu bati muze kudufasha, ubu rero bibereye hero, ubu ni ubushingantahe atari ubupfumbano, twaronse izuba riva tuhava turonka. Hanyuma rero nk'uko yabivuze urya mupfasoni, tuhava tugirana urubanza uno munsi hamwe. Ni ibintu bigoye kubera twebwe ngaha turafise communauté muri Maine, baradushize muri iyo groupe bati umuntu yoba afise agasembwa ngaha ni muri ico mumuvuga ko kubera bagomba kwatikwa. Hanyuma abantu haraheze amezi nk'atandatu canke ane baravuze bati abo bantu nta na kimwe tubabona ko barashobora kwegera intahe. Yego. Umushingantahe Ntabona, hari abarutse bumva umenga ivy'ubushingantahe n'ivy'abagabo b'abashingantahe, si abapfasoni benshi tumenyereye. Na kera hariho abapfasoni batigwa muri iryo banga? kera hatirwa urugo, n'ubu haracatirwa urugo. Mugabo inama nkuru y'Abashingantahe yarihweje ibona ko aya majambere turimo ashira imbere abapfasoni, iti reka twatire n'abapfasoni bapfakaye canke abapfasoni batubatse ingo mugabo bigenza neza, ubona ko bakwiye kwatirwa. Baca barabishinga biraja mu mategeko y'urwego rw'Abashingantahe. Ubu rero ni mahwi, nta kikigoye, ni Burundi bariyo. N'umwigeme atarubaka urwiwe nkanje abishatse akaba bibereye mwomwatira? Umwigeme atarubaka urwiwe, atarerekana ko akuze, ntitwomwatira, kuko dukeneye kubona umuntu yamaze gushikira neza kuba umuntu akuze, umuntu yemewe.
kandi turasaba ko aba afise imyaka 35. Urumva rero ngo uwarenganye iyo myaka akaba atubatse ku mvo zitandukanye arashobora kwatirwa bishatse. hanyuma ku mushingantahe nawe ataba arakwiza iyo myaka yaratiwe, iyo myaka murayiraba? Ni imyaka murabira ko mu guhera kwatira? Ego dushaka abantu bakuze, dushaka abantu bakiri bato kuko abakiri bato barahindagurika. Dushaka abantu bakuze bamaze kwemera, bashobora kwemera ibanga kandi uzi ko bazorigumya. Ego, Juvenal, turavye insiguro ivyo ubushingantahe bifise mu Burundi no ngaha, twovuga ko hariho uwo mugendo dushobora kubona no ngaha muri Amerika ushusha nkawe abashingantahe kibano aho mubaye, ico mumariye ikibano niko no mu Burundi bimeze? Biragoye kuvuga yuko hoba hariho aho bihuriye kuko umugenzo w'ukwatira ni umugenzo cane cane w'ikirundi. Ni kirundi, nta hantu na hamwe ndabibona bafise uwo mugenzo. Mugabo ingendo y'umushingantahe umuntu arayitora ahantu hose, kwigenza neza, kubana n'abantu, gutatura, gufasha, ivyo ni imigenzo twokwita bijya mu gifaransa bavuga ngo ni universelle. Ariko imigenzo y'ukwatira n'ingene muri ndavye nko mu banyamerika hariho akantu gatoyi gasusa n'amabanga y'umushingantahe mu guca imanza hano muri Amerika. Murazi mugize iminsi mubikurikira juri. Burya lo juri ni n'abantu batora batazi ataho bahagaze, bakaza bakumviriza urubanza, hanyuma bagaca urubanza, juge aza gushikiriza ubwo abashingantahe baciye. Kandi na kera abashingantahe bagiye bagaca urubanza waragenda muri sentare bati mbega abashingantahe ibi bintu babivuze kwiki. Niho rero mbona hariho uwo mugenzo bisa nuko bishusha n'ivyo muri Amerika. Akamaro ka juri ni ukumviriza ataho bahagaze. Umushingantahe umuntu yumviriza urubanza atahahagaze. Ego, Umushingantahe Ntabona urwego rw'Abashingantahe mu Burundi rusa nk'urwafuswe canke turibesha? Uwavuze ko rwafuse rutategereye neza. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'ibindi bikorwa byinshi ashinzwe, wenyene yarahagarikiye iwabo hafi y'umutumba witwa Magamba, arahagarikira itora ry'abahuza. Ahejeje kubihagarikira tiravuga ati kuva uyu munsi ibikorwa by'abashingantahe birahagaze. Abivuga gutyo, hanyuma turamusaba ngo asigure ico bivuga, ntiyashoboye gusigura, n'ubu ntarashobora gusigura. Mugabo ico yavuze wenyene yagize ati sinabujije kwatira, sinabuzije ko abashingantahe barangura amabanga, nashaka kuvuga ko batoheza ngo bace imanza ku mutumba wa Rusansuma nk'uko bahora babigira, ubu bishinzwe abahuza. Urumva rero icyo yashatse nuko batogongana n'abahuza ku mutumba wa Rusansuma. Mugabo umutumba wa Rusansuma ni munini rwose, hariho muri wo uducimbiri twinshi. Bazoheza bahanure ngo uducimbiri ukuri kwamye, kuko n'umukuru w'igihugu yarigeze kuvuga, rimwe abamenyesha amakuru bamubajije bati mbega none ko muzanye abahuza, bari bagitangura kwiyumvira kubatora, ko murondera abahuza, abashingantahe bobo bazoheza bagire gute? Hanyuma wenyene umukuru w'igihugu aravuga ati bazohanura uko bamye. Twebwe rero tuzobandanya guhanura no cyane cyane gutanga akarorero keza no gufasha abantu kubana neza, hose tugeze guca imanza naho tugere mu ducimbiri nditurengane. Ntaho muzohurira ngo
ibikorwa vya bamwe vyitirirwa abandi. oya kuko natwe ntituzosubira guca imanza ku mitumba ya rusansu tuzobirekera abahuza kuko batowe n'igihugu kandi baremejwe n'itegeko. Kandi twaravyemeye ukuri kwamye. Duca mbere ushima turerekana ibikorwa byinshi bindi bitari guca imanza tuzokora. Turafise ibikorwa birenga 10 bindi twamaze gushira ku murongo tuti abashingantahe kora gutyo ntimugongane n'abahuza. Yego. Umushingantahe Nankobogo, turavye ivyo abashingantahe bandi badusiguriye haba muri kahise, namwe mwavuze ko mwakuriye mu abashingantahe ba kera igihagararo ibikorwa bari bafise n'ivy'ubu n'insiguro dutanga nico kimwe canke hariho ivyagiye birahinduka bivanye n'iterambere zitandukanye? mu by'ukuri imigirire ikomeye ntiyahindutse. Intwaro twaciyemo zabaye nyinshi, hariho zimwe zimwe zinuvye urwego rw'Abashingantahe, izindi zarushigikiye. Turavye kera murazi yuko Abashingantahe ntivyari vyo guca imanza gusa ku mitumba n'agacimbiri, hariho no kuba abahanuzi mu ntwaro yose, kuva ku muganwa, ku mutware ibwami. Ibintu byose byaba bikomeye byabazwa Abashingantahe. Ni bamwe bita abahanuzi b'ukuri, bamwe bavuga ijambo baryiyumviriye bavyitegereje neza bagahanura ibintu bikaja mu buryo. Ivyo niko vyamye. Hanyuma n'igihe Abashingantahe bashobora kuba barinubwe, si ukuvuga yuko Abashingantahe batagize uruhara mu guhanura, kuko ubuntu umuntu arabugendera. Ijambo ntiritegereza kuri ryoheye uwuryumva, mugabo ukarivuga kandi uwuryumvise si ukuvuga yuko atarikurikiza n'aho atoba yarisavye. Ubwo rero Abashingantahe mu myaka n'intwaro zagiye zirakurikirana, n'ukuntu abantu babayeho aho baba hose, kuko nk'uko babikubariye, Ubushingantahe ni inyifato, n'umugenzo, n'uburyo umuntu ahanura ibimwegereye. Bagiye barakora ibintu biboneka ku buryo butandukanye bivuye ku kuntu intwaro ibifashe. Mugabo ubu muri iki gihe icyo twibaza nuko kandi urwego rukuru, inama nkuru y'Abashingantahe mu Burundi yaravyemeje yuko twebwe dufise akaranga ku Burundi aho turi hose dukwiye kuja hamwe tukagendera iryo ragi ry'abasokuru, tukaraba aho tuba, tukaraba ukuntu dushobora kuba kirumara, tukongera tukisunga nuko tufise abadukurikira bo bandanya ako karanga, kugira ngo imico n'ubutwari bw'abarundi bigume bitera imbere. Yego. Muganantahe Gloriose, uravye amabanga Abashingantahe bakubanjirije wumvise bajejwe, muriteguye? cane gose. Turiteguye cane gose. Na cane cane hano twatiriwe ntitwari twikwije, twahanura ariko nkanje nari umupfakazi, uravyumva. Umupfakazi rero aho hambere aho yari umuntu asuzuguritse cane, nciye aho naho yarengana ntawamenya ko hari umuntu yarenganye. Rero na hano nuko nyene twumva twazanana n'abarundi kandi turamenyana. Ubona hanura vyamunaniye nko kubaka, yavuga ati reka sha Gloriose, no kubera wewe tubatsi ivy'urugo ntavyo womenya. Ariko akibagira ko nanje nigeze kubaka, kandi n'uwatagira inka harya arabona aho zitaha. Guhanura nibanga mvukanwa kurya gukunda. None rero ubu nzohanura
kubera ko nk'iyi ntambwe nubwo bavuga ngo wewe ntavyo uzi ntiwubatse kameme bazibuka ko ndi umushingantahe. Ni iyo ntahe ndonse izontuma gukora ibikorwa nemye ngira ngo kwema ego ego mugana ntahe Jerome, intahe muhava mushikirizwa muravye aho tubaye ni n'ubwa mbere nimba ntibeshe Juvenal murambeshuza nkaba nibeshe n'ubwa mbere igikorwa nk'iki kigiye kubera muri bino bihugu turimo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intahe muhava muhabwa mubona izomarira iki ikibano co nga Leta ya Maine nibutse ko irimwo abarundi n'abanyarwanda benshi cane, izomarira iki ikibano? iyi ntahe tuhava turonka uno munsi izomarira cane sosiyete yacu yaha muri Maine, kandi noneho ngaha ni ukugororerako kubera aha muri Maine bari basanzwe ari abantu bafashanya, mugabo rero tubishize muri urwo rwego rw'Abashingantahe tuzobabarira ico umuntu atinya, kubera n'igihe tugomba kwatirwa twarabibabariye, bose baciye bavuga ngo mbega n'ukuri ko mutatumenyesheje. Tuti ntaco, urwego rw'Abashingantahe ntigwuzura, ni nk'ibatisimu, uwuvutse wese baramubatiza, nawe ugomba kuba umushingantahe akigenza neza. Urwego rw'Abashingantahe rwama rwakira abantu, kandi turiteguye, abantu benshi bariko baratubarira ngo mugasubira nukuri muzodushiremwo, natwe turababarira tuti tugiye kubabera imboneza, niho bigitangura ngaha muri Maine. Bazi mu Kirundi bavuga intango y'ubuhanza n'amasoso, ako bitanguye biragiye, hariho n'abaje bava Ohio baje kwatirwa, ni ukuvuga urumva n'intango. Ejo hazoza abo muri Texas canke abino bagendeyo, bizova urwego ingene ruzoguma rutera imbere. Ego Umushingantahe Padiri Adrien Ntabona, hari inyambaro tubona abashingantahe bambara iyo bariko baratira, iryo nyambaro hari insiguro ifise? Iryo nyambaro nta nsiguro ifise by'ukuri n'ugushaza, nico gituma n'abatatiwe bashobora kuzambara uko bashatse ntitubabuza, eka nta yindi nsiguro irimo. Ego hari ngo inzoga zitangwa kuba Mu Kirundi urubanza rwose rwama rukeneye ikintu bita imyanya. Imyanya no kuvuga uha abashingantahe, ugaha abakungu, ugaha urwaruka, ugaha imyuga imwe kuva ku ntara, babyita imyanya. Urumva uca ukenera inzoga, mugabo hari abarenze urugero bagatanga imyengo, bagatanga byinshi, kandi turiko turabirwanya ivyo. Mugabo ntituzoreka gutanga inzoga nkeya, kuko ni iteka naryo gusangira n'abantu, mukabasangiza, ukabamenyesha urubanza ugize, mugabo utikokoye, utarondeye ngo abantu bagende bahaze, bakagenda gusa bafise umutima mwiza. iyo nzoga hari insiguro yoba ifise muri kahise kacu na kubu mu vyerekeye akaranga? Rwose inzoga yamye ari ikintu cyo guha abantu kugira ngo muyage, kugira ngo uvuge ijambo. Mu bisanzwe nta nzoga itagira ijambo, inzoga itagira ijambo bagira ngo ni ikiyoga ndakunyoye. Rya jambo rero rigaca rishika gusumba, kuko bahamagaye gusa mu kayaga ntibishika kure, nayo bahaye utwo basoma muca muyaga rwose. Baraca n'umugani ngo ufise umugano ndasobwa n'umugani. Umugano rero ntarya bashiramwo imikenya. Ego bishitse none hakagira ubushaka kwatigwa adafise inzoga, intahe murayimuha cane? Ari umukene atoronka n'aka iyo yose atanga? Ndakubwiza ukuri, umuntu twebwe rero ntitwatira abatunzi, mugabo twatira abitunze. Umuntu adashobora
kurongo utiyogaho abantu bakaba babaje na dukeya uyu muntu aba ari umugani wa Gloriose agaciyaho aba akwiye rero kurorera ko ntakwije twatira abitunze ntiturondera abatunzi. Noneho hari ikintu mwebwe bakiri bato mutazi, abarundi bamye baterera, uterera abandi nawe agize urubanza baramuterera, udashobora rero kuronka n'intererano n'imwe ntakwidahe, kuko ndakundana n'abantu, ntabanye neza n'abantu. Nicyo gituma rero inzoga irakenewe mugabo ikeneye kubangira. Mbega none ga Umushingantahe Ntabona bishitse uwo mwahaye intahe akayitwara nabi murayimwaka? Cyane kwatururwa byamyeho na kera kandi bizogumaho. Umuntu amenya ibanga, umuntu yigenjeje nabi aratururwa bikwamye. Hari n'ibindi bintu byategekanijwe kuko kwaturura ni intambwe ya nyuma. Imbere y'izo ntambwe hari ibindi bihano dutanga kugira ngo umuntu ashobore kuguma ibanga. Yego cyane. Ego. Umushingantahe Juvenal mwaratiwe reka mucire ku masonga abariko baraturaba. Mukwatira mugira gute? Mukwatirwa mugira gute? Mwagize gute? Mukwatirwa Ego. Mwarahiye iki? ni indahiro muraza kuyumviriza sino ivugira hano. Ego. Kandi ibwirwa ni indahiro ibwirwa abashingantahe, urahira imbere y'abashingantahe. Ego. Ariko ni indahiro irimwo ibyemezo bikomeye cyane. Ego. Bikomeye yuko iyo ntahe mwakiriye mwe kuzoyigendera, kuzotatura abatasi, kuzoraba abapfakazi n'imfuvyi, kutazoraba nkunzi. Hanyuma iryo banga hariho ijambo rikomeye uvuga ati iri banga ninarimena rizomena inda. Ico kintu ni ikintu gikomeye cyane. Gisigura iki? Umenye ibanga kukumenera n'ivyo Padiri Umushingantahe Padiri avuze. Urimenye uraturugwa. Iyo waturuwe rero ni ikintu ni gihano mu bisanzwe mu bihano byariho i Burundi. Hariho baravuga ngo urakava mu bantu, uvuye mu bantu. Ahavuga ati umunsi w'ukwatira iyo nzoga ntuheza ngo uze gusoma aho abantu bakoranye. Urataramugwa uja hariya. Ico ni mu gifaransa bita sanction sociale. Cyari ikintu gikomeye cyane gose. Mbenga iyo bishitse umwe mu bubakanye akigenza nabi atari we yari yarahaye iyo ntahe, umupfasoni wiwe ararikuriwe kuyigumana kandi Umushingantahe wiwe atakifise canke babimwakira rimwe? Reka ndavyishure. Ego. Ego. Amategeko iyo umupfasoni wawe yigendeje nabi wewe wari mwiza, ugumura Umushingantahe. Umupfasoni nawe yigendeje neza umugabo akaba ikigaba, naho nyene aguma mu Bashingantahe. Mugabo ikintu tudakunda kandi tutemera nuko umuntu yigenza nabi mu rugo akaguma akabana nabi n'umugore wiwe akaguma n'Umushingantahe. Ibyo ntituvyemera namba na gatoya. Mugabo iyo umuntu yononekaye ari umwe undi baca ahantu wundi. Nuko nabivuga. Yego. Abita abashingantahe bataronkejwe intahe baba bakoreshereje urwego? Oya, ubu imvugo ndirwanywa. Abantu baramenyera imvugo, nawe wogira gute kugira ngo bibakuremo biragoye. Bareke babivuge nagateka batera uwo muntu babwiye bati naka Umushingantahe. Mugabo turasavye twivuye inyuma ko boreka kwita abashingantahe abashimusi, abicanyi, abasuma. Eka nkurya muntu bajana muri sentare yari umusuma
bati umushingantahe naka, ibyo turavyanse rwose. Mugabo uwundi muntu yiswe gutyo, erega si iwacu gusa. Monsieur ni monsieur, ni ukuvuga monseigneur, iyo byavuye kera. Naho nyine ubona bateye iteka abanyagihugu, wahora bitwa seigneur, yari umuganwa wa kera w'i Buraya mu Bufaransa. Naho urumva naho nyine monsieur ryabyawe nuko tuvuge kuba intore yo hejuru bimanutse bigashikira bose. Aho ntitwanse ko bita umushingantahe umuntu, kuko nawe wokwanga byobandanya imvugo ntirwanya. Yego. Harya umuryango watiwe abana bobo barakwije imyaka 35 baja mu murwi w'abatiwe kubera abavyeyi batiwe. Oya, nibo bavyisabira. Mbere ushima se aca aja hamwe n'umuhetsi bakamusabira intahe. Mugabo utabyisabiye eka ko nibanga wemera, si ibintu uhabwa na so na nyoko, siragi eka. Mugabo kera umwana w'umushingantahe w'imena yemewe, iyo bamugandukako barashobora kumusabira intahe n'ingoga, aho bomurorereje kugira ngo babyita ukoza ubwato bwa se. Mugabo ibyo twarabikuye nabyo nyene. Ubu umuntu akeneye gukura akabyironderera wenyine kwiwe. Turasozera ikiganiro cacu mu kanya, mugabo tugaruke gato ku vy'abahetsi. Umupfasoni nka Gloriose ategezwa kuhekwa n'umushingantahe, n'umupfasoni nkawe nka kumwe tubona iyo bagiye mu isengero umumare ategezwa kuba umupfasoni. Nawe nyene n'umupfasoni ngawe. Ego. Ego, murakoze cyane kuduha uyo muco kuri utwo tubazo dutandukanye. Tuko dusa nk'abasozera ikiganiro cuno munsi, mumvise gishimikiye ku mugirwa ugiye kubera ngaha muri Reta Maine, ahagiye kwatirwa abashingantahe batandukanye. Tuzobabwira uko vyagenze, ariko imbere yuko duhana gahindukira, Umushingantahe Padiri Adrien Ntabona, akajambo kanyuma mwubwira abashingantahe musangiye intahe, abagana ntahe bagiye kuhabwa ubushingantahe n'abipfuza kuzohava baja muri urwo rwego nakahe? Akajambo mvuze nuko ubushingantahe mu kizungu bwari bukenewe. Nicyo gituma rero bavyiyumviriye neza, kandi bizogira akamaro kanini. Umuzungu ahari kenshi arikunda, agakunda utwiwe, akabasatundu twanje, akabayinatundu twanje. Natwe tukazana kwitwaririka abandi, gusangira n'abandi, gusabikanya n'ibindi bene ibyo. Urumva rero tuzungukira ibi bihugu rwose. Umushingantahe Juvenal Nzambimana, namwe akajambo mutekereye abagana ntahe bahava bahabwa intahe, bashingantahe bagenzawe muyisangiye n'abipfuza kuzohava baza muri uwo murwi numvise ari Uwiteka nakahe? Murakoze. Nakajambo keza cyane, kuko jewe naragize amahirwe igihe naronka intahe, nari ndafise data n'ubu ariho, yari mu bansabiye intahe n'abahetsi. Hanyuma umunsi w'ukwatirwa bati uyu muntu rero kwava abiyo mu mahanga, turasabye baze batware n'iyo ntahe baje kuyigisha hanze mu yandi makungu. Uno munsi rero imbere ya data wo ku ntahe nibi turiko turakora. Hanyuma tukaba turonse na barumuna bacu bagiye kubandanya bashwiragiza iyo ntahe isasagare. Yaravuga ngo isasagare mu Burundi, tugomba isasagare ku isi yose. Ego. Umushingantahe François Nankobogo, namwe akajambo kanyu kuba musangiye intahe b'abashingantahe, kwipfuza kubagana nabo bagana ntahe turi kumwe n'abandi bazoza muri uwo murwi nakahe? Akajambo kugusozera iki kiyago nuko ubwa mbere iragi ry'abasokuru turifashe nkama, turaryitayeho. Mu mwaka uheze aho je n'umufasoni wanje twahabwa intahe, mu gushimira abashingantahe twarabwiye tuti tugiye natwe kuraba iyo tuba ukuntu twoshobora kuronka abantu tugendana.
ico kiringo haheze umwaka n'ukwezi kumwe ngira intambwe ya mbere ni tugira twatire umugabane w'Abashingantahe. Hanyuma ico twizeye rwose ni uko bizotsimbatara tukabandanya twagura urwego rw'Abashingantahe. Mugabo igikomeye si biharuro si umugwi ibintu biba vyiza kubera birimwo benshi gose bategeza kwa benshi beza. Abo benshi beza rero tuzoguma twitegereza neza mu babera ntahe abagana ntahe abakwiye kubigirwa guhabwa iyo ntahe tubategure batirwe hanyuma twishinge yuko ivyo vyifuzo umushingantahe ateza kugendera bigenderwa hano mu gihugu c'Amerika tugire imibano n'ubutungane. Ego mugana ntahe Gloriose Karumuna namwe akajambo kanyu kanyuma kubumuza guhabwana intahe hamwe ababaye batanze muri iryo banga nakahe nabipfuza kuzohava baca muri iyo ntambwe mwaciyemo. Akajambo nobaha nuko nkengurukira cane aba bavyeyi bacu bakuru bacu bashoboye kwitanga uko bashoboye bakaduha umwanya wabo bakatwigisha intahe icarico gushika uyu mwanya no mu mwanya uza kuzaho umwanya uza kugerera batahari ntacoshoboka. Natwe tukifuza kumera nkabo binakunze tunabarusha. Hama ngahamagarira abarundi bene wacu abavukanyi bacu kuvyiyumvamo ko amahanga turayabamwe ariko sa yacu tuzoguma dukeneye iwacu kugira ngo rero tugume turi twebwe no kuguma hamwe tukagumana ubuntu bwacu ntiturabire ku migenzo y'ahandi kuko turakunda gukopiya kirundi sinzi ingene nokivuga turakunda kwigana turakunda cane mu mico iwacu turakunda gutakaza ukamengo dufise complexe ururimi ugasanga twaruhinduye n'ingwana n'ingoga ugasanga turiko turavuga ikinyarwanda ugasanga turiko turavuga icongereza mu mwanya bidakenewe. Rero nohamagarira bose ntawe usigaye inyuma ko botunga intahe mu nzu yabo bakayubakirako ikaba fondasiyo y'urugo. Ego murakoze cane. Umugana ntahe Jerome Niryumwami namwe akajambo kanyu kanyuma ku mirwi itandukanye aho muza guhabwana intahe hamwe abayibatanze n'abandi bazobasanga muri uwo murwi w'iteka nakahe. cane intahe turava turongo uno munsi twikeza abashingantahe ibo batanguye kubitwarira bati mbega ngaha muri Maine murashobora gufata namwe mukaba abashingantahe. Baraduhaye uwo mwanya baradukurikirana mugabo iciza muri ivyo ni uko twebwe hari abana benshi baje ngaha bavuye i Burundi bakiri batoyi nibo cane tugomba kugarukira kugira umuco w'i Burundi ugumeho, indero y'i Burundi igumeho. Ivyiza vy'i Burundi ni vyinshi tubigumane n'ikirundi duhanure abavyeyi yuko abana bacu bokwiga ikirundi batacize ntibazomenya ingeso zaco zirimo. Rero tugiye guhimiriza kandi benshi bariko baratwemerera ko bazodukurikira kubera ari ingeso nyayo. Umushingantahe benshi bakuze bumva ko ari ikintu ciza cane.
ego Nuko nshuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika nino ngaha rero duce dusozerera ikiyago cuno musi mwumvise cari gishimikiye ku bagiye guhabwa intahe y'ubushingantahe ko yagiye kwatirwa mw'ibanga ry'ubushingantahe nibaza ko mwashoboye gutahura ibitari bike mu vyerekeye iryo banga nshimiye cane gose abashingantahe n'abaganantahe mwese muri ngaha mwemeye kumpa kino kiyago ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo musigure ivy'uwo mugirwa Diane Nininahazwe ni jewe nabateguriye nongera ndabashikiriza kino kiganiro kw'izina rya bagenzi banje ku Ijwi ry'Amerika rero ndabikebanure ndabipfuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose mubandanye kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye vy'Ijwi ry'Amerika mu ndimi zitandukanye muyumvamwo mubandanye rero kuryoherwa tuzosubira mu ndwiza